Nari nagira ndabatera kamo kugira ngo hambavu yuno mwuga mufise mwiyumvire n'uwundi mwuga utegeza kunganira ibikorwa byanyu mukora. Hani ko mubizi uno musi washobora kugenda mu mazi ukabura, ejo wasubirayo ukabura, hirya ejo wasubirayo ukabura. Ni byiza yuko haruhande uba ufise ingene ubuzima bubandanya. Rero nagira namwe ndabatera kamo muri ryangiro dufise yuko 2040 Uburundi bwoba ari igihugu cifashe, 2060 ikaba igihugu giteye imbere. Mubigire wanyu mwumve yuko namwe ni koko murafise umurima musabwe murimamwo arico kiyaga, mugabo mwumve yuko hambavu y'ivyo mukwiye gukora n'ibindi bikorwa biza biyashigikira kugira ngo hajya byanse hajya ube urapiganisha n'ubuzima, hariya byigize ukwamye hariya ubandanye. Kuko abantu turashobora kwama tuvuga tuti by'ukuri ikiyaga n'imboga ziriyo Imana yaziduhaye kandi turashima Imana ko yaduhaye ikiyaga kirimo by'ukuri mafi. Gabo kubera ihindagurika ry'ibihe turakwiye kumenya yuko ihindagurika ry'ibihe ntirikora gusa kuri twebwe, n'ibindi biremwa navyo byose birakogwako n'amafi arimo. Ugasanga rero naho ashobora no kwimuka kurya n'inyoni zimuka, ugasanga zagiye kwibera handi. Twige gukora n'ibindi bikorwa, twige gukora n'ibindi bikorwa. Narakivuze n'uburyo nagisubiremo, nta kintu kimbabaza cyane nko kubona umurundi asuzugurwa mu gihugu ciwe, akanka kwakirwa mu gihugu ciwe. Mu bisanzwe abantu bakora mwene ivyo ni ukutamenya ico igihugu gisigura. Ico ni ikintu nohanura abarundi ko dukwiye kuvavanura n'ingeso, tugaha agaciro abarundi bene wacu. Umurundi mwe wacu aje kugusaba ijambo, mubwirana urufasoni ati ndindira gato hari bimfatiriye, mugabo umwakire, ntumuhire nkaho umenga si umwene gihugu. Iyo tuvuze umwene gihugu